turafise ikibazo ca connection. Sinzi ko ari ikibazo c'umuriro, amabateri yoba yarabaye deteriore. Uyo ni umwe mu banyagihugu bo muri zone ya Gitara, komine Nyanza, intara ya Burunga, yidoga bitewe no guhungabana mu vyo gutumatumanako ku banywanyi b'ishirahamwe LUMITEL. Isoko ryacu risigura ko ivyo vyunyuka guhera mu masaha y'umugoroba, guhamagara ukoresheje telefone mu masaha y'ijoro bikaba amayobera. Ikibazo ca connection turamaze imisi ishika kuri 4, hageze 11 vyose bica bigenda. Tubona muri telefone hajemwo emergency call, haba kuri telefone ntoyi ntibikunda, WhatsApp yoyo n'ibindi bindi. Urumva bigiye hacajamwo imihora y'Tanzania, Airtel na Vodacom, nivyo bica bigwa muri telefone. Uzosanga na dukeyi wari ufise bica bitwara, nta muntu muvugana mw'ijoro ntigikunda. Sinzi rero ibibazo vyabaye. Abo banyagihugu basaba ko iyo ngorane yotorerwa umuti vuba, na rirya LUMITEL ariryo shirahamwe ryonyene ryari risanzwe rikora. Ni mu gihe abari basanzwe bakoresha Econet bo amakarata simu ngo haheze igihe kirekire barayabitse. Dukoresha LUMITEL yonyene, rero yoyo bimaze imyaka n'imyaka, amarezo yayo ariho, anteni irahari ariko ngiribura ibitoro vyo kwatsa imashini kugira ngo itange amarezo. Rero twarataye, twagomba mudutangire buno butumwa, nimba bo hejuru atavyo bazi babidukorere. Yaba LUMITEL boraba bakabitunganya bikagenda neza. Iyo ngorane yo gukora nabi k'umuhora wa LUMITEL irabangamira n'abasanzwe bakora mu gisata co kurungika hamwe no kwakira amafaranga, nk'uko bibandanya vyiganwa n'isoko ryacu muri komine Nyanza.